Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye aba BM4 News canke Roboko ndetanu ndabaha nikaze mwa kino kiganiro tubabwiye ati mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana twebwe ngaha mu karere k'ibiyaga binini turacaye mu masaha yo murango kandi nizera yuko abenshi nabo bamaze kuryama bari muri diaspora tubabwire ati ijoro ryiza nko bisanzwe na bondo umwe Dieudonné kuva muri Roboko ndetanu niwe tugiye kuganira mwino oncama kingiye kubabwira tugiye kuyagana hanini kubijanye n'urupfu rwararongoye umuryango wa UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo yaraye yiciwe mu gitero ca drone cabereye muri quartier Himbi ni mu gisagara ca IGOMA quartier VIP isanzo ibamwo bamwe mu nyeshamba bakuru Dieudonné ntango ndaguhikaze reka nanje nishimire kuba munyakiriye muri studio zanyu mbure barabizi ni kuri Burundi 5 niho duva synergie reka rero ndamutse n'abahaza kudukurikirana mwa kino kiganiro kiza kuba kirimwo byinshi baza kuboneramo umuco w'amakuru barimo barumva kugira ngo nawo baronke ide ishobora kuberekeza kukumenya ukuri kw'ivyabaye mu kiza gisagara. Nuko Dieudonné merci beaucoup reka tugire ko mu gihugu gisahira kumfu zaraye zigaragaye mu gisagara ca Goma mu gitero bita c'amadrone cabaye kwa 11 ntwarane uno mwaka biravugwa cyane yuko coba cakozwe na leta y'u Rwanda kandi byaragaragaye c'est vrai drone yarashyaje ahantu yahagurutse mu gihugu cy'u Rwanda nkuko satellite zabigaragaje ariko ku rundi ruhande harabavuga yuko barimo akaboko ka president Emmanuel Macron ari nawe uwo yapfuye ari haturuka Dieudonné ibi bintu yabona gute eske nivyo canke tubiha amahigwe angana gute kugira ngo dushobore kugenda turiko turakwirikirana reka duhere tuhere mu bintu bijanye na media itangazamakuru ibimenyesha makuru uburyo bwatangwe gutanga iyo nkuru ni bande batangwe gutanga iyo nkuru batangwe kwitanga bagirije nde ico gihe tuza kuraba ni gute baje bagiriza Kongo tubona neza aho icerekezo cy'ukuri nyako kuri urupfu rwa Karine umufarasakazi aho rwaturutse tumenyereye itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abasanzwe bapromotinga bijya bikorwa by'u Rwanda by'inyeshamba ingene iyo bashaka kuvuga ikintu usanga barimo barakivuga kandi badoma ku rutoki k'umuntu ejo itangazamakuru ry'u Rwanda ryatanguye gutanga ijya nkuru bongera bagiriza igisikare ca Kongo FARDC ya ubwa mbere bikiba basohoye amatangazo y'agasakisaki amatangazo indwi bisigura ngo aha niho hariho ukuri ubundi ukuri sukumva ngo drone yaje vuye Kinshasa ngo irakubita ahubwo banzurabe muri ibi bariko barandika baba bari muri M23 baba n'abafana babo byo bariko barandika iyi nkuru barimo bayifata gute barimo bagashaka kwagiriza nde mu kino gihe byifashe gute reka rero duhere urabona ko itangazamakuru iyo rimwe riravuga riba rigomba kudeturuna attention yabaza kumva iyo nkuru kugira ngo ivyo binyamakuru bivaye niwo baba batumye ku rutoki bice vyitwa kari we yakoze ico cyane gose reka rero duhere ku byabaye mu masaha y'umurango ujya munsi kugira ngo muri irya joro bace barasa hajya muri Goma ikirere ca Sud Kivu na Nord Kivu ciriwe gisirikiramo amadrone ya y'u Rwanda M23 RDF donc mu minembwe haje drone zibiri igisirikare ca Kongo kirazikorora baradetekita basanga ni drone zirungitswe n'u Rwanda aho hari mu masaha y'umurango cyane gose kandi no mu masaha y'umugoroba saa 3 z'ijoro haraje indi drone igira gatatu iyo nayo ni barayikorora barayita hasi tufatire kwibirero ubwo ntabwo hariko haraba ico bita ese cyo kugira ngo barabe ko biza kugenda neza mu saa 10 z'ijoro saa 10 z'ijoro drone iraje ikubise muri Goma
irashe ku nzu y'abamwo urya Karine Bisete. Hariho n'inzu yo mu Birigi yitwa Pascal ajeje ibikorwa vya Toyota muri kajya karere yarapfuye. Ego. Kandi baze nazijyanzo barimwo hariho abazirashe si drone hariho amasasu. Hariho amasasu menshi. Bashaka kubona ya mavideo babanye n'amafoto amamiri bihome biriko amasasu. None abo barashaje amasasu ni bande? Bari bahagaze he? Ni wazarendo hari wazandiri muri gisagara cyane cyane ni drone yazanye ko umusirikare afite machine ganaza urumva iyo tuza turagomba kudemantira ibintu by'ibinyoma tuba tugomba kwerekana ukuri kandi tugira ukuri gufise ifatiro cyane gose kwa zijyanzu zaguyemo bajya zijya ntumwa bajya bajeje imanite yarongo imiryango y'amashirahamwe haraboneka ko ibihome amasasu ni bandi barashe bariko barasana na bande niho ubona ko stenkombro yabaye monte kugira ngo baronke ingene bagiriza Kinshasa habaye ikintu muri make cyari cyateguwe bivaye n'ibyo tuko turabona mino minsi uri kurabona ko mu matangazo basikirije bavuga ngo leta ya Kinshasa FARDC barimo barica agahengwe seserufu ucubona neza yuko no kugira ngo batangaze ivyo harimo no kugomba kwerekana ko Kongo itari kirubahiriza amasezerano y'agahenge ariko hari abavuga yuko ujya mupfasoni yoba aheze nk'imisi ibiri yari yishwe ahubwo yabaye nyina muvana kugira ngo bashobore guproclame urupfu rwiwe bivanye n'amadosiye ujya mu mama yari afise M23 itashaka yukashira hanze ugomba ukivuze mbere arico nagombe ndanavuge ujya mudamu amakuru twege turonka cy'amakuru narose nuko ujya mudamu afise amareportage afise ivyegeranyo byinshi bijanye n'ubwicanyi bukorerwa muri Goma bijanye n'amaviole bijanye n'ica doko n'uguhohotera aba kongomani bibera mu gisagara ndetse n'imicungararo yaho yarafise amakuru menshi yarafise amaraporo menshi yagiriza kandi M23 mu Rwanda n'icyo gihe rero M23 irashobora kuvuga iti ubu muntu afise amaraporo menshi kandi atwagiriza ubwo ntagiye kuyasohora nayasohora bizogenda gute tuzosigara tumeze fere ko tumwerimina fere ko tumwica kuko kuraraba uriko donc ubu harageze igihe iyo tubonye ibintu biriko biravugwa mu itangaza makuru numwe biravugwa muri media tugomba kubanza kuvyishira ku munzane tukabipima tukagira ubusesangutse ujya mudamu kugira Kinshasa imwice yobiri kimuhoriki cyane kugira ngo M23 abiri imwica ivyagirize Kinshasa iyo bibikuye kuki reka turabe kuri kote ya FARDC kwijya quartier ibamwo aba chef n'aba ni nka quartier presidentielle ibamwo bananga ibamenyesha zose ziyoboye M23 RDF none ni gute drone Kinshasa yo itumbereza ku nziri n'umuntu ajeje gutabara imbabare ku nzu irimo umuntu boca kugira bamubaze ukuri kwibera hajya ari batanga icegeranye ari batanga amaraporo ucubona neza yuko finalema FARDC bari ni kinyuma bateguye kuyagiriza tuje kuri kote ya M23 M23 irabonye umuntu arika afise connection n'abantu bari hanze aravugana na leta ya Kinshasa arayiha raporo none ko uyu muntu afise amakuru menshi kuri twebwe afise ivyemeza byinshi n'ivyagiriza byinshi vyerekana ubwicaye dukorera muri Goma vyerekana ingene duhohotera abantu vyerekana ingene abadamu n'abana bafatwa ku nguvu mu kino gisagara kandi ni twege tukiyoboye bisigura ngo ubwicanyi bisigura ngo ivyaha byose bikorwa mu gisagara
araza ababikora kare M23 bisigura ngo M23 iritoye ikosa iriyagirije irabonye ibi ubuntu bw'ubwicanyi bazobutu twagiritse uyu muntu hamwe tutomukuraho ntazava dusesera gatabi naho aho umuntu ariko adukurikirana finalema ucubona aho urupfu rw'uyu mudamu rwaturutse ego ariko Diego tukiri ngaho nyene ku rupfu rw'uno mufaransa kazi yego yararongo umuryango wa UNICEF ngaha muri iki gihugu ca Kongo harabavuga yuko bivanye na reaction president w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagize yuko nawe yoba bifisemo uruhare cyangwa ukuboko mwiyicwa ry'uwo mu mama w'umufaransa kazi hari cyo bivuga ko nanje sinoshobora kuja kure cyane yabo kuko nanje amadute ndayafise ari he amadute hari raba president Paul Kagame yari mu Bufaransa ari mu Bufaransa kandi twibukanye neza ko Paul Kagame niwe coordona ama operation yose akorerwa mu buseruko bwa Kongo biciye muri M23 ego niwe atanga itegeko rya nyuma turabizi nimba ari umuntu bica agomba kuba yabihaye mugisha kubihezagira yego niko no bivuga arabihezagira ati kora ntangorane bisigura ngo kuba yari mu Bufaransa M23 kaca itegura ubwicanyi nka burya nabetse yuko bigaragara neza ko byakozwe na M23 ego edayere naho ntabitanguriye ko ubushakashatsi bw'amasatelite bwerekana ko drone yavuye mu Rwanda ikarasa hajya hano none ko Paul Kagame yari mu Bufaransa M23 ubwo niyo yaramubari ati emutam uyu muntu afise amadosiyo menshi atwerekeye kandi yagiriza twebwe akagirizwa n'u Rwanda aragaragaza neza koma twebwe dukora ivyaha na implication u Rwanda rubifisemo bisigura ngo nawe we muze birakuraba ego none dukore gute tumwice Macron nawe Paul Kagame ati mumwishe nabyo biraza kutwerekana atariko ntayandi mahitamo reka dutegura ingene ibintu bishobora kugenda ego cyabategura ijya bakaba bamonta bijya bwicanye barabumonta Macron arashobora Paul Kagame arashobora kuba yari mu Bufaransa akabwira akabari Macron tusanga tuzi ko Macron afise ukuboko kutaziguye mu mwijya ntamba kandi Macron amufitiye video mu Rwanda uvyibagira ahubwo Macron amufitiye video ibaze ari muri mubambe n'umumaraya w'umunyarwanda yego rero nagomba nakubwira none Macron yokwemera ko asera bamushira hanze bivaye na implication afise mwabijya bikorwa na M23 oya Macron niwe atangi niwe bizwi ko yatanze ibigwanisho byo bimwe batora ngo ibigwanisho rutura M23 yakoresha no mukuza gufata Uvira n'ivyo kuja muri Ukraine bisigura ngo na Macron yavuze ati sha uyu muntu ashobora kuzotumenera ibanga agatanga raporo z'agacamutwe kandi ugasanga ibintu bibaye bibi gusumba ni mu mwica ahubwo nta ngorane ni muraho uburyo mu bikora mugabo bice byagirizwa Kongo kariyo ibikoze finalement sécurité internationale doko umuryango mpuzamakungu yaza guhagurukira ubwicanyi uraza kugira ivyo buvuze ko kandi namwe murabona ko muremvye RSSRF Kongo ku bwa pression ikivyemera sigura ko yabaye igitambo ntabwo ubyumva ko yabaye bavuga ikiguzi niko twabivuga yabaye incungu baye incungu ya M23 kandi mwibuke neza yuko kugira ngo u Rwanda Kagame politike yiwiwe yumvikane nuko aba yakoze action urabe n'ubwicaye bwabaye mu Rwanda bwagize inyungu nini kuri we kuko nibwo gikoresha n'uwo munsi bisigura ngo politike y'abantu mu bisanzwe abantu bakamisha ubwicanyi donc barakora inaction hostile bagakora inaction y'ubwicanyi bavuga bw'agahomera bunwa bakaca bazana byatangaza amakuru ryabo bakaca batangura gupubliya ngo ngo ni itangaza binyoma ngo ni naka yabikoze nico gihe umuntu aza kumva
finale maza kumva ati ni nakanyene yabikoze n'ibyo banavuze ati dutangura kugira ubusesanguzi buza bucukumbura amakuru ya nyayo kugira ngo tuze turamenya ibi bintu biba biriko birakogwa ni gute vyakozwe n'abandi bari bagamije iki uno munsi Kongo M23 iri kirasaba ngo ni habeho cessez-le-feu ariko mwumve uno munsi M23 ni isaba cessez-le-feu isaba ngo habeho ukubanza guhagarika ingwana kubera iki babonye ko Kongo yagarutse n'inguvu nyinshi n'umujinga iri kirayicuka nabi uwo munsi rero barashaka yuko burya bwicanye buza kumvisha ko Kongo iri kiranega ku masezerano y'agahengwe nta kindi objectif niyo nuko Dodoni tukiri ngaho nyene umuvugizi wungirije ndibaza yuko ari porte-parole adjoint wa gouvernement y'u Rwanda ari kwizina rya Uwera Maurice yatangaje ko igitero c'indege zitagira abapilote canke abadereva cabereye muri Goma DRC ngo congeye gushimangira impungenge z'u Rwanda ku mutekano wago nkuko gwakunze kuzigaragaza rero ngo ibitero bimaze kuba ngo Rwanda ngwacira ubona yuko n'umutekano w'u Rwanda ushobora guhungabana akanya kanya none mu gihe u Rwanda nabo rwarungitse drone zitatu zikarasirwa mu minembwe natwe tuvuga gute tuvuga yuko Kongo u Rwanda nago rukomeje bwa bwicanye bya genocide reka tuze twumvikana apana uko bari bo bazana ngo murabona ngo isi ni murabe kubera ko twebwe iyo turiko turademanti ibinyoma iyo tutabigezeko cyangwa tutabivuzeko babona ko umengo ntitwabibonye ego ni gute nabo barasa mu minembwe baba bagamije iki bagamije kurasa FDS rero niho ubonera neza ko kijya kintu n'igikorwa u Rwanda rwamose rwateguye ruramonta nico gituma uzubona n'amamedia yabo aja bishimangira sitadireke ni kinyoma cafunzwe kugira ngo kize giteze Kongo amenyo yaba donc giteza amaso communauté internationale itanguye gushira pression kuri Kongo kuri gouvernement ya Kongo ariko Diego tukiri ngaho nyene novuga yuko ujya mu mahagiye kwicwa muri Goma hegeranijwe ibimenyetso kugira ngo bashobore gukora amatohoza akwiye ku rupfu rwiwe tubabwira yuko nk'indege ya drone ya Murashe yahise yandurwa bijya bintu zaye bijya ibarara vyayo ko yaciye ikoroka abasikare muri oni baca baravyegeranya kugira ngo barabiyo yavuye igihugu cayitanze kugira ngo amatohoza yimbitse akogwe ndetse bakanavuga yuko amasatelite yarafashe drone iyo yajiva n'abayiru donc ntuzenya depart yayo ho yayigiriye ibi vyose byaragaragaye none tuvuge yuko ibi vyose ari byo kwenda amaso canke amatohoza azobandanya kogwe hama bafatirwa ibihano babifatirwe nkuko vyari bisanzwe reka rero ndabahe inyushu nziza kugira ngo mubone neza yuko mumenya neza ko u Rwanda rufise mu ruhara mukabona ayo matohoza bavuze nta raporo zayo zisohotse ubunyene vubana bwango muzoje mumenya ko ari byo ari ahubwo u Rwanda ariko rwabiteguye rubiha M23 kubera ko sinibaza ko FRDC sinanabitahura inyungu yari kubishaka kurujya mu damu ikindi naco murazi neza yuko zijanye ishamba ntizikorera u Rwanda to ku Rwanda nago rukorera abandi bantu bambatse ibihugu kandi bambatse ibihugu iyo babonye ikintu cyo hava kibononera baca bacihorera cyane gose turi babona ikigwana nayo ko communauté internationale ntacibitwaye abantu baguma bicwa ariko vraiment abanyafrika umudamu umwe w'umuzungu arapfuye induri vuze irenga 10 tone ego mugabo no musa bakongomane bapfa 10 ku munsi amajana ku munsi nta nduri vuze ariko abanyafrika tubone ka ahantu tugomba guhaguruka kubw'inyungu rero zabo babaramwishe uzobona neza ko nta nkirikizi zizokurikira kuko niba Kongo yamaze kwerekana ko ivyo bintu ataruhari bifisemo ego nabo rero ko bafise technology komeye nibashira habona bafise technology komeye nibatwereke neza aho depart yiyo drone yavuye hanyuma ikuri gukubitirwa hashashe ego nibaza ikinyoma naco kizikwe
niko nabivuga. No kurakoze cyane twari kuri iyo sije nyene y'uwo mama yagandaguwe ndetse n'abandi batari bake kumbure uwo mama yamenyekanye kubera ko ari we yararongoye uno muryango wa UNICEF cyane wita ku gateka k'umwana cyangwa abantu bose muri rusange. Ariko ndibaza benshi mwaravye match ya Paris Saint-Germain na Chelsea ku munsi w'ejo, hari ikintu kidasanzwe babonye ndetse kinafitanye isano n'izi ntambara ziko ziba mu karere. President Paul Kagame bamukubita imayo yanditse ko 23 mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari ico vyakubwiye canke vyagaragaje abantu benshi bataramenya? Ukuntu twavuga ko iki kintu ni bimenyetso hajya bashatse, hari kimenyetso bashatse kwerekana muga kitagaragara, mugaba bakizi abo cerekeye barakibona. Ego none igiharuro 23 kirafitanye isano n'amadoko, kirafise izina rikomeye ku buryo muri Paris Saint-Germain boha nimero Paul Kagame bakamuha 23 bagamuhimayo iriko penaka musi 23. Hari isano byo bisitani abasanzwe bafite ubusesanguzi bukwiye bo bitubarira. Lionel Messi yambara kangahe muri Paris Saint-Germain? Yambara 23. Oya yambara kombi sinaza ko yambara numero 10 30 mengo 30 23 nta mu star novuga yuko ari huwe hejuru yigeze yambara muri Paris Saint-Germain yuko bagombye je ntawe ndabona nta mu star akomeye ndabona. Ahubwo reka turabe kano gaharuro 20. Reka turabe abantu rimwe na rimwe benshi n'abaframaso abafrimason nibiveju na madayimo kandi nabibikore ibintu doko amakuru ingene gutanga amakuru kwabo bakoresha ibimenyetso bagakoresha ibiharuro bimwe abanyarwanda bitwa imibare rero iyo nabangwa amahesabo voilà iyo ubonye bene ivyo bintu ufise ukwimvira kugera kure none 23 ifitanye isano iri hemwa kano karere M23 c'est bashatse kwerekana voilà le papa di M23 et voilà patron di M23 nuko je no bivuga nuko Dieudonnis nitugomba kurambira abantu tuba ibiganiro bito kandi binyaruka nyamba takindi ushobora woshikiriza abantu nkundire turangize kino kiganiro. Ico nohereza ko mvuga ubu unye nta muntu n'umwe adaciye ubwenge iyo tubonye amakuru tuze dusigira ubusesanguzi imbere yuko tukonfirima tuti naka niwe yakoze cyangwa naka niwe atakoze iki, tubaze dugira ubusesanguzi dushire muga dupima ku munzani ibintu biba byavuze niba uwo mpaye amakuru ukambara uti habaye iki niki kandi cyakozwe na naka ni ico nyemeza ko uwo muntu uvuze ari we yagikoze ntaco kabisa. Bigomba ko nawe ubwire uti none naka ugira gikore yisunze iki afise inyungu iki mu gukora iki kintu ucubona neza yuko ukuri uca ugutora ikinyoma naco kacugitora. Rero nta kintu norangiza mbwira abakunzi bacu badukurikirana bazi yuko twegiye tuje tuza kubeshuza. Ego iyo twabonye ko ibintu kirimo ibinyoma turaza kukibeshuza turagitanga ku muco. Ego nuko Dieudonnis twayaze byinshi kandi novuga ko bikomeye. Ndagushimire nongenda nashimire cyane mwebwe mwese twabanye kino kiganiro. Tunashimire cyane abamaze gukora subscribe ariko atarabikora nico gihe kugira ngo mubikore ibiganiro n'amakuru tubashikirize bibashike ko mu bambere atandi muravye mu cyane mubibwiye mu ahubwo ababivyiboneye. Like ni ingenzi ituma bino biganiro bigera kure cyane natwe tukagira motivation kugira ngo tubaronderere izindi nkuno cyane zizo zigezweho hano mu karere. Jenny Twakodi the Black na Dieudonnis from Burundi etano. Bye bye.